tuje kwakira umuvuga butumwa aje mu gihugu ca Cameroon nkuko mubizi FANNY LAVINE na Norasque bari mu bihe vya mariage yabo ariko amakuru dufise ariko tutaraba sûr nuko bivugwa yuko awe bariwe aje guhezagira mariage ya FANNY LAVINE na Norasque ariko mugumane na Step Media turaza kumenya icyo bakimuzanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko icyo batuzi cyo kenshi abakozi b'Imana baje ngaha mu Burundi cyangwa vuga butumwa baba bazanywe n'inkuru nziza. Bonjour mesdames, messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, channel focus for this industry of Buja Flavor. Chakini makuru chama kibazanira. Bishamvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka twese dukengurikira Imana, hama dusura dukengurikira namwe bakunzi ba Step Media 2-5 wherever you are. Ndawukunda cyane kandi big up sana kandi turabona ko ibiganiro muko mubikurikirana na fresh sana. Turi ngaye Bujumbura ku kibuga c'indege Mercure Ndadaye ndakubwira ati rero twaje tuje kwakira umuvuga butumwa aje mu gihugu ca Cameroon nkuko mubizi FANNY LAVINE na Norasque bari mu bihe vya mariage yabo ariko amakuru dufise ariko tutaraba sûr nuko bivugwa yuko awe bariwe aje guhezagira mariage ya FANNY LAVINE na Norasque ariko mugumane na Step Media turaza kumenya icyo bakimuzanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko icyo batuzi cyo kenshi abakozi b'Imana baje ngaha mu Burundi cyangwa vuga butumwa baba bazanywe n'inkuru nziza. Those are my people. This is the apostle in my life. I take the life of an apostle. These are my sons and daughters. Mu muryango wacu wa Shalom International Family twatewe iteka ryo kuronka umushitsi n'umuvugisha w'Imana kuva mu gihugu ca Cameroon Gerald Johnson akaba yaje mu gikorane citwa Prophetic Touch ariko mu mwanya mutoye dusabe umukozi w'Imana King Diodone amutubariza ibibazo bibiri canke bitatu. Yes, as you see, it's a great honor here at the airport of Bujumbura to receive a man of God and a prophet of God, a voice of God. As you see, the man of God is already here. Man of God, warm welcome. Thank you so much. His name is Prophet Gerald Johnson. Man of God, here it's a great pleasure to have you in this country. But we have a few questions before we go to the press conference. The first question is it your first time to be in this country? Yeah, this is my first time to be in Burundi. Oh yes, glory be to God. As we know, a prophet carries an atmosphere. Every time you land in a country, you can sense the prophetic atmosphere, what God is saying. So we want to know, what are you sensing in the realm of the spirit for this country?
Okay, I really want to appreciate God for this time. Oh, yes. The Bible says in Psalms 102, verse 13, say, for thou shalt arise and have mercy upon Zion. Oh, yes. Say, for the time to favor her. Say, yet the set time has come. Oh, hallelujah. So I believe this is a set time for the nation of Burundi Hallelujah. to be transformed. Amen. And anytime when God wants to bless a nation, he sends a prophet. Oh, yes. And I know the arrival of a prophet here in this country, so many things are going to change. Oh, yes. In the place of prayer, God spoke to me about the government of this country. Yes. And he said the finances of this country will change. Ngo Imana yavuze yuko amafaranga ya kino gihugu agiye guhinduka. So there shall be a great change in the Azoba economy. impinduka idasanzwe mu bijanye na economy. The economic, you know, the Bible says the first shall be the last and the last shall be the first. Birivuga ngo uwambere azoba uwanyuma kandi uwanyuma azoba uwambere. This country, Iki gihugu very soon, vuba cyane the whole world isi yose will see the glory of this country. izobona ubwiza bwa kino gihugu. Amashimeshi kumwami Yesu. Because the time Igihe is now. niki. The time is now. Igihe niki. In Jeremiah chapter 15 verse 15, Muri Yeremiya 15 umurongo wa 15. Jeremiah prayed, Yeremiya "Oh arasenga Lord, ati mwami remember me and visit me." unyibuke kandi ungendere. This is a time when God has chosen to visit this Iki ni nation. gihe Imana yahisemo kugendera kino And I gihugu. am inviting everyone, Ndiko ndatumira umuntu wese rero, whether you are an apostle, a uri prophet, ntumwa, uri a pastor, umuvugishwa, uri umupasitori, whether you are a senator, uwo ari we whether you wese are a muri governor, leta, ukora muri whether you are leta, working in government, aho uri kurakora muri leta, come to this program. ingo muri no program. There will be a prophetic word for you. Hariho ijambo ry'ubuvugishwa ku bwawe. And the time for your family has come. Igihe cy'umuryango wawe cyaje. And the time for the light to shine in this country has Igihe come. cy'umuco kukayangana muri kino gihugu cyageze. This is just the beginning. Igi ni intango gusa. Amashimeshi kubari ngaha. See you tonight. Turaza gusubira ku masaha y'umugoroba. Amashimeshi ku mukozi w'Imana. We should have the last question. What can the body of Christ, in the whole body of Christ in Burundi, can expect in these 5 days? I believe there's going to be a strong revival. Ndizera ko hagiye kubikanguro ridasanzwe. Amen. You know, because the church right now, the enemy is fighting the church Ati umwansi ariko aragwanya ishengero muri kino gihe. right now. Ubu nyene And turiko it's turavuga. time for the church to get up and unite. Ikire n'igihe cyo kwishengero rihaguruka rikaba mu bumwe. So this one should not say I'm an apostle. This one should not say I'm a prophet. Ntagire uvuga ngo ndi ntumwa undi ngo ndumuvugishwa. This one should not say I am gifted more than you. Undi atavuga ngo James Ngabire kurusha Let abandi. us unite. Tugira tuje mu bumwe. Let us forget our titles. Twibagira amatitre dufise. Let us confront the enemy, Hanyuma dutere umwansi. and we shall bring the enemy to his knees. Vyukuri tuzofata umwansi tumushire musi ibirenge byacu. Hallelujah. Amashi menshi ku mwami Yesu. Thank you very much. nk'uko mwabyumvise rero ni mu muryango wa Shalom International Family iri ku mugabane wa Carama na Kinama ku ibarabara ryitwa Forest. Ni kuva kuri uwo wa gatanu igihe cy'isaha 10 n'ejo kwa gatandatu mu gatondo saa 3 no ku mugoroba saa 10 no kwa Mungu no kwa mbere no kwa kabiri. Ntubire muri ico gikorane kuko ubwiza bw'Imana burahari, mwumvise byinshi aho n'ibindi byiza uzokwibonera kazi cyane. Imana ibane nawe. Twibutse hehe na hehe? Ni muri Shalom International Family iri mu Carama ku ibarabara rya Forest, aharabana n'amashuri ya Sembazira. Hazoba hari abakozi b'Imana batandukanye, hazoba hari n'abaririmbyi batandukanye. Kaze cyane. Urakoze nawe. Yego.